mukenyezi yagandaguwe mw'ijoro ryo kuwa gatatu rishira kuwa kane yitwa Emanuela Niragira w'imyaka 44. Yishwe arashwe ageze hafi y'imuhira atashe hari hegereje igihe cy'isaha 4 z'ijoro nk'uko amakuru ava mu ntara ya Ruriga vyemeza. Ayo makuru nyene akavuga ko yari karataha ava aho asanzwe acururiza muri iyo quartier nyene ya Sanzo. Ico uwo mukenyezi yazize nabo baba baramwishe ntibaramenyekana. Ico abanyagihugu bo mu Ruyigi bahuriza ko nuko yarashwe n'abantu bamutegereye kandi yarabanye neza n'ababanyi biwe ku buryo batikeka uwo yaramufitiye inzigo. Umuhisi yari umwigisha kw'ishure shingiro rya Sanzu mu gisagara nyene ca Ruyigi. Abanyagihugu bo mu Ruyigi bavuga ko uwo muhisi Emanuela asanzwe ari umukuru w'abakenyera rugamba mu mugambwe CNDD FDD ku mutumba Buruhukiro wa zone Rusengo muri komine Ruyigi aho asanzwe avuka. Ikindi umuhisi ni mushiki w'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Siriake Nshimirimana. Amwe mu makuru ava ngaho mu Ruyigi avuga ko ahubwo uwo mukenyezi yoba yagandaguwe kubera ishari rya bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD FDD baho mu Ruyigi bafitiye agashavu umusaza w'umuhisi Siriake Nshimirimana, bakavuga ko ari mu banywanyi b'uwo mugambwe batonye cyane muri iki gihe ku bategetsi barongoye umugambwe kandi ko aronswa uburusho bwinshi kubera akora ibihimbara umugambwe. Abajeje intwaro muri komine ya Ruyigi bakavuga ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekana abakoze ubwo bwicanyi nico uyo muhisi yazize. Hakaba hari umupolisi yahagaritswe arafungwa ni mu gihe yaramaze indwi yaribwe inkoho mu gitondo cyo kuri uwa kane ikaba yatowe mu kazu ka sugumwe. Iyo nkoho nyene ikavuga ko ariyo yakoreshejwe mu kurasa uwo muhisi. Amakuru atangwa n'ikimenyesha makuru SOS Media muri iryo joro nyene hari umugwi w'abagabo batatu bitwaje inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov bafashe miri abakozi bo mu kigo kigirirwamwo imyimenyerezo yo kwinonora bita beta. Inyuma yaho biba amatelefone hamwe n'amafaranga ataramenyekana igitigiri.